Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye. Abanyarwanda n'abanyekongo bagera kuri 60 bavuga ko binje muri Uganda bagiye gushaka akazi batawe muri yombi bafungiye kuri polisi ya Kabade. Kuri wa gatatu inteko yishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika iraterana imitwe yombi hamwe kugira ngo yemeze burundu president na vice president bazayobora igihugu muri imyaka 4 iri imbere. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino kw'isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muri leta z'ubumwe za Amerika ibibanza byo gutoreramwo byarugaye n'amajwi yaratanguye guharurwa ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro mu itora ry'abasenateri 4 bo muri leta ya Georgia mu manuko bwa Amerika bariko baraharanira intebe zibiri muri Sena. Iri tora niryo rizokwerekana umugambwe uzogenzura Sena ya Amerika mu myaka 2 ya mbere ya leta ya perezida yatowe Joe Biden. Umurepublikani Senator David Perry ariko aharana n'umudemokrate John Ossoff, mu gihe uwundi musenateri w'umurepublikani Kelly Loeffler ariko agwanira intebe y'umudemokrate Reverend Raphael Warnock wo mw'ishengero ry'Ababatiste. Muri iki gihe abarepublikani bagenzura Sena ya Amerika ku ntebe 50 kuri 48 z'abademokrate bakeneye gutsindira intebe imwe gusa muri iri tora kugira babandanye biganje muri Sena. Mu gihe abademokrate botsindira izo ntebe zibiri za Sena, Biden yobaronse uburenganzira bwo guhitisha amategeko yiwe arimo guhinyanyura assurance zo kuvuza abanyamerika hamwe no korohereza abimukira kuronka ubwenegihugu biboroheye. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika yemeye ko ahavashikiriza ijambo abayoboke biwe kuri wa gatatu hani Washington aho bahamagawe mu myerekano igihe inama nshingamateka n'abakenguzamateka baza kuba bariko baremeza intsinzi ya Joe Biden. Perezida Trump yavuze abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko iyo myerekano yiswe Save America Rally yo kuri wa gatatu igamije kwanka kwemera ko yatsinzwe amatora yo mu kwezi kwa 11. Perezida yatowe Joe Biden nawe aragira icashikirije kuri wa gatatu nyene aho azoba ari mu rugo rwiwe i Wilmington muri leta Delaware. Leta z'ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano amashirahamwe hamwe n'abantu ku gatwe kabo bifatanije na Iran mu gisata cyo guhingura ivyuma. Umushikiranganje w'ikigega ca leta muri Amerika Steven Mnuchin yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri kandi ni mu rukurikirane rw'ibihano mu minsi ya nyuma ya Perezida Donald Trump ku butegetsi. Ubwo bushikiranganje buvuga ko bwashize ku rutonde rwirabura amakompanyi arenga 10 hamwe n'umuntu umwe. Imwe muri aya makompanyi yafatiwe ivyo bihano ni iy'Abashinwa yitwa KFCC ihorwa kuba yaragurishije ibikoresho n'ivyuma ku kompanyi ihingura ivyuma muri Iran hagati y'imyaka 2019 n'2020. Umugwi w'abahinga mpuzamakungu biteguye kuja mu Bushinwa gutohoza ku mamuko y'umugera wa COVID-19 baracari mu ntabamye mu gihe Ubushinwa butarabaha uburenganzira bw'impapuro zikenewe kugira binjire muri ico gihugu. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ababajwe n'uko Ubushinwa bukidindiza urugendo rw'abo bahinga. OMS maze amezi iri kwirakora kugira irungike muri ico gihugu umugwi w'abahinga 10 mpuzamakungu bagizwe n'abanonosoye ingwara zandukira hamwe n'abahinga ku magara y'ibikoko. Bazoba bagiye gufasha kumenya aho uwo mugera waturutse n'ingene winjiye mu bantu. Ariko urwo rugendo ntibiradadanuka aho ruzotangurira, ariko OMS ivuga ko yifuza ko gotangura mu ndwi za mbere z'uku kwezi kwa mbere. COVID-19 watanguye kwigaragaza mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa
mu mpera z'umwaka wa 2019 imbere y'uko ukwirakwira ku isi aho maze guhitana abantu barenga 1,800,000. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM riragabisha ko ibintu biguma biba nabi ku bihumbi by'abimukira, impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro muri Bosnia mu gihe abanyepolitike muri ico gihugu bananiwe gutorera inyishu ibibazo bya politiki bibatandukanya. Abimukira bashika ku 6,000 bahawe indaro mu bigo vya leta muri Bosnia, abandi hafi 3,000 barimwo abagore n'abana barara hanze hafi y'urubibe na Croatia. OIM ivuga ko hafi igice c'abo bantu babayeho ubuzima bubi cyane, aho bashizwe mu mazu yahebwe, abandi hanze mu mbeho n'imvura mu kiringo c'indwi zitari nke. Abategetsi ba OIM bavuga ko ibikorwa byihutirwa bikwiye gukorwa kugira ibibazo bya politike bitorerwe umuti kandi izo mpunzi zivanywe muri iyo ibabaro. Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19:22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mutiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com, na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Burundi kuri wa gatatu Minisitiri w'Ubuzima aratangaza ingamba zo kwirinda no kwikingira icyorezo cya COVID-19. Byatangajwe ko umuntu wa mbere wanduye COVID yabonetse mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, kuva ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyongeye gufungura mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize. Umubare w'abanduye wariyongereye, abagera kuri 750 nibo bavugwa ko bayanduye. Mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagejeje ku banyagihugu mu gusoza umwaka wa 2020 yavuze ko abantu baturuka hanze y'igihugu bagomba kubanza gusuzumwa kandi asaba abayobozi kubahiriza amabwiriza. Bwa mbere tuguma dushimira Imana kubona mu Burundi aricyo gihugu gisigaye abantu bidegenza bakabona kwatagwaye corona. Murumva yuko ari bakwe Imana yatugiriye. Rero ingorane dufise abarundi mu mutwe wamenga kubera bari bagiye igihugu. Buri igihugu kirimo amacakubiri cumenga sigwawe. Ucutavuga ngo ricabana kari cabana. Kari cyo gitora cibagiye. Gushikaho biyibagira bakiyana. Nimwiyumvire nk'umuntu ava hanze. Avuye aho bagwaye corona. Agagerageza kwinyegeza kugira agende mu muryango iwe. No kuvuga atagure kwanduza abana biwe n'umugore wiwe. Murumva iryo bara. Tuba abantu rero dusubire mu buntu. Ugasanga erega ni byinshi kuko twafashe ingingo zose zishoboka kugira ntagire umuntu azosura kwandura kuva igihe dushitse atanumwe agwaye mu Burundi. Nico gituma twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira. Mubuga tusanga indongozi mabijeje aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara amaje. Nico gituma navuze yuko ubu jewe nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje wewe wadutwe nande gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga Uburundi. None umuntu twofatana imiti y'uburozi aje kuroga Barundi ntiyoharo azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingiye ikibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nkuko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica Barundi. Ico kintu kirateye isoni kiramara manje kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa 100 shaho nkwereke wicishirizemwe wigira kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku 100 ahubwo hariho numvise ngo bagiture 5. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru kuri uyu wa gatatu inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika iraterana imitwe yombi hamwe kugira ngo ibarurire hamwe amajwi yavuye muri koleje y'abatora kandi yemeze burundu perezida na vice perezida bazayobora igihugu muri imyaka 4 iri imbere. Ibarura igikorwa rite? Thomas Kamirindi muri Amerikana. Ejo bundi ku cyumweru gishize ku itariki ya 3 y'uku kwezi Congress y'Ijana na 17 yatangiye imirimo yayo.
yahise itora umwanzuro ushyiraho amabwiriza iza kugenderaho uyu munsi mu gikorwa cyo kubarura amajwi yavuye muri koleji y'abatora ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize. Nk'uko tubisoma muri uyu mwanzuro, Congress iraterana guhera saa 7 y'amanywa ku isaha ya hano i Washington DC, biraba ari saa 2 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Inama irayoborwa na perezida wa Sena ari nawe vice perezida wa Repubulika Mike Pence. Arashyiraho abantu babiri bo ku ruhande rwa Sena bamufasha kubarura amajwi. Perezida w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi nawe arashyiraho abandi babiri bo ku ruhande rw'abadepite. Bose uko ari 4 bagomba kuba ari abo mu mashyaka yombi, babiri mu ry'abademokrate na babiri bo mu ry'abarepublikani. Ibarura nyirizina niritangira, perezida wa Sena Mike Pence arafungura amabahasha arimo impapuro z'ibyavuye mu matora yo muri koleji y'abatora leta kuri leta, akurikije uko zikurikirana uhereye ku nyuguti ya mbere y'amazina yazo. Arasoma n'ijwi riranguruye amazina yabo iyi koleji y'abatora yemeje ku mwanya wa perezida wa Repubulika na vice perezida we. Urupapuro amaze gusoma araruhereza ba bantu 4 bamufasha nabo barebere hamwe kw'ibyo yavuze ari byo koko kandi babyandike. Ibarura nirirangira, perezida wa Sena aratangaza ku mugaragaro amazina ya perezida wa Repubulika mushya na vice perezida we. Iki gikorwa giteganijwe mu itegeko nshinga n'itegeko ryo mu 1887 risobanura uko Congress ibarura amajwi. Iyo perezida wa Sena atabonetse, imirimo y'ibarura iyoborwa na senateri wo mu ishyaka rifite ubwiganze bw'intebe muri Sena kandi umaze igihe kirekire ari senateri kurusha abandi bo mu ishyaka rye. Niwe bita perezida pro tempore wa Sena, ni ukuvuga perezida w'umusimbura muri icyo gihe. Ubu muri iyi minsi ni senateri witwa Chuck Grassley wo mu ishyaka ry'abarepublikani, umwe mu basenateri babiri bahagarariye leta ya Iowa iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika. Abasenateri 12 n'abadepite barenga 100 bose bo mu ishyaka ry'abarepublikani batangaje ko baza kwanga ibyavuye mu matora. Nabo bavuga ko yabayemo kwiba amajwi muri leta zitandukanye perezida Trump yatsinzwemo. Iyo hari umwe mu bagize Congress utambamiye ibyavuye mu matora yo muri leta runaka, agomba kubinyuza mu nyandiko. Perezida wa Sena abiha agaciro iyo biriho umukono w'umusenateri n'umudepite byibura umwe. Iyo iyi nyandiko yemewe, inteko icumbika imirimo yayo, buri mutwe ukajya ukwawo maze ukajya impaka ku bitekerezo by'uwanze amatora. Izi mpaka ntizigomba kurenza amasaha 2. Zirangira buri mutwe ubikozeho itora. Iyo hari byibura umutwe umwe wa Congress ubyimye amajwi y'ubwiganze, icyifuzo cy'uwatambamiye amatora kiba imfabusa. Ababisesengura bemeza ko icyifuzo cy'abarepublikani banga ibyavuye mu matora bafite amahirwe make kubera ko umutwe w'abadepite urimo ubwiganze bw'abademokrate. No muri Sena ubwayo abarepublikani benshi barimo umukuru wabo Mitch McConnell n'umwungirije John Thune batangaje ku mugaragaro ko bemera ko Joe Biden ariwe watsinze amatora kandi ko nta bujura bwayabayemo. Mu majwi ya rubanda, Joe Biden arusha Donald Trump miliyoni 7. Naho mu majwi ya koleji y'abatora, Biden afite 306 kuri 232 ya Trump. Biden rero arengeje kure amajwi 270 yo muri koleji y'abatora akenewe kugira ngo kandida yemerwe nk'umukuru w'igihugu. Ariko Trump n'abamushyigikiye bavuga ko ariwe watsinze amatora ahubwo ko yibwa amajwi. Kugeza uyu munsi baracyarwanya insinzi ya Joe Biden.
muri leta zitandukanye no mu nkiko byarananiranye. Ibarura ry'amajwi muri Congress niyo ntambwe ya nyuma bashigaje. Ariko ababisesengura bemeza ko amahirwe yo guha intsinzi Trump adashoboka. Basobanura ko Congress itaza gutora umukuru w'igihugu, ishinzwe gusa gutangaza ibyavuye mu matora ya rubanda na koleji y'abatora. Ahubwo basanga ibyo Perezida Trump n'abamushyigikiye batsimbarayeho biza gushyira Mike Pence hagati nk'ururimi. Byongeyeho ko ari nawe uri butangaze ku mugaragaro ko nawe ubwe yatsinzwe amatora ku mwanya wa Vice Perezida wa Repubulika. Ariko nanone bati siwe wa mbere iki cya kabiri kibayeho. Koko rero nko mu 2001 Vice Perezida wa Repubulika Al Gore yayoboye inama ya Congress yabaruye amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 mu 2000. Nawe ubwe yari kandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, atangaza ko uwo bari bayahanganyemo George W. Bush ariwe wayatsinze. Mu 1961 Vice Perezida wa Repubulika Richard Nixon wari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mpera zo mu 1960 yatangaje ko John F. Kennedy bari bahanganye yamutsinze. Arakoze Thomas Kamirindi muri Americana, ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Uganda abantu 60 barimo abanyarwanda bari bagiye mu bice bitandukanye bya Uganda badafite ibyangombwa batawe muri yombi. Ibyo ni bitangazwa na polisi yo mu ntara ya Kabare mu burengerazuba bw'igihugu Kampala. Inkuru irambuye yateguwe na Ignatius Bahiji. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha raporo ya polisi, abantu basaga 60 nibo bari muri gereza ya polisi mu mujyi wa Kabare bashinjwa kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. 47 kuri abo bafatiwe kuri uyu munsi wa kabiri ku kigo cya bisi zitwara abagenzi bamaze kwinjira muri bisi yerekeza mu murwa mukuru Kampala. Abandi 13 bo baraye bafatiwe mu mujyi wa Gisoro uri mu birometero 80 uvuye mu mujyi wa Kabare. Byahuriranye nuko umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yarari muri uwo mujyi mu bikorwa byo kwiyamamaza. Amakuru dukesha polisi ya Uganda, abantu 50 muri abo batawe muri yombi ni abanyarwanda, abasigaye ni abanyekongo. Bose bavuga ko barimo berekeza i Kampala no mu karere ka Bunyoro gushaka akazi. Umuvugizi wa polisi wo muri ako karere Elimate yatangarije Ijwi ry'Amerika ko abo bantu bose bagiye gushikirizwa inkiko. Ati aba bantu bakoresheje inzira zitemewe n'amategeko kwinjira mu gihugu kubera impamvu tutaramenya neza. Twababajije ikibazanye muri Uganda baciye muri izo nzira, bavuga ko barimo kuja gushaka akazi imbere mu gihugu. Ariko ibi ntabwo twabyemera kandi ntabwo dushobora kwihanganira abanyamahanga kuza kuvogera iki gihugu baciye mu nzira zitubahirije amategeko agenga binjira n'abasohoka. Twarangije kubakoraho amaperereza, ubwo turahita tubashikiriza ubutabera. Ntabwo ari ubwa mbere abanyarwanda n'abanyekongo bafatiwe muri aka karere binjira muri Uganda, bamwe bagashikirizwa ubutabera abandi bagasubizwa mu bihugu byabo ari ntacyo bashinjwe. Nibutse ko hashize hafi imyaka 3 umubano wa Uganda n'u Rwanda utari mwiza kubera ko ibihugu byombi byashinjanyaga gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Uganda yaherukaga gufata abanyarwanda basaga 100 yashinjaga kunekera igihugu cy'u Rwanda muri Uganda no gushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byo kuganira umubano mwiza byahagaze bitarafata umwanzuro, ariko Uganda yari yarekuye abanyarwanda yari yarafashe
ibisabwe n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda narwo rufungure imipaka na Uganda rwafunze kubera ayo matati. Umunsi w'ejo ubwo Perezida Museveni yakoraga inama yo kwiyamamaza muri Gisoro hafi n'umupaka w'u Rwanda, yavuze ko ibihugu by'ibituranyi birimo politike ishingiye ku moko bigatuma ibyo bihugu bihorana amahoro make. Twagerageje guhamagara ku biro by'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Uganda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri abo banyarwanda Uganda yataye muri yombi, ariko telefoni yo mu biro ntibayitabye. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Rwanda ikibazo cy'abana biga mu mashuri y'incuke n'abiga mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu batiga kubera COVID-19 cyagejejwe kuri Perezida w'igihugu Paul Kagame. Umuturage Jean Paul Ndayisabye yandikiye umukuru w'igihugu atangaza ko aba bana bakwiye kurengerwa. I Kigali, Asumta Kaboyi. Jean Paul Ndayisabye ni umuturage wo mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asanzwe ari impuguke mu bijyanye no kurengera ibinyabuzima. Mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, Ndayisabye agaragaza akarengane asobanura ko kakorewe abana biga mu mashuri abanza guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu ndetse n'abiga mu mashuri y'incuke. Uyu muturage mu ibaruwa ndende yandikiye umukuru w'igihugu akagenera kopi abandi bayobozi barimo Minisitiri w'Intebe na Minisitiri ushinzwe uburezi mu Rwanda, asobanura akarengane yabonanye iki cyiciro cy'abanyeshuri ahereye kube. Nagendeye ku bana bafite mu rugo banjye, ndanarebera muri rusange uko ishusho imeze ku bana bari mu rugo. Ndavuga nti Minedike ntabwo ishobora kuba itarakoze akazi uko yagomba kugakora. Icyorezo turimo turabibona ko kirimo gufata indi ntera mu Rwanda. Nkurikije uko ndeba abana bubahiriza amabwiriza kurusha abantu bakuru. Abana ntibajya muri hoteli, ntibajya mu marogi, ntibajya mu kabari, ntibajya mu isoko, ku buryo atari bo bakwiriye kuba barengana uyu munsi kuko wenda badafite ubuvugizi, ariko barababaye. Bongeye bakamara undi mwaka, icya mbere barimo barakura, icya kabiri barimo baratakaza uburyohe bwo kwiga. Ngira ngo byaranagaragaye igihe ibyiciro bimwe byafunguraga yuko hari abana benshi babuze. Ikindi ni ibisanzwe bihari by'abana bafatwa ku ngufu mu mago. Ikibazo kinahari ni uko nta n'ikintu kirimo gukorwa ngo abo bana batoya bamenye ngo bari mu buhe buzima. Bwana Ndayisabye akomeza avuga ko hishwe amategeko ubwo ibigo bimwe byitwa ko bigendera ku nteganyanyigisho mpuzamahanga byemerewe gukomeza kwigisha abana b'ishuke mu gihe abandi biga mu mashuri asanzwe batemerewe gutangira. Ubwo umwaka urangiye uwagerageza akerekana yuko hari n'ibyiciro byagiye byemererwa kwiga kandi banganya imyaka n'abasigaye mu rugo, urwitwazo ruhara ari uko abo bana biga hifashishijwe imfashanyigisho zitwa ngo mpuzamahanga. Nkibaza kuko mfite n'abaturanyi ku rugi rukurikiraho bafite ayo mashuri, kandi abo bana bangana n'abana. Abana bakambaza ati kuki abangaba bajyayo? Igisubizo ntabwo ari igihe wari ugifite, kandi na Minedike ntacyo yari yatanze. Ndayisabye siwe wa mbere wajije iki kibazo ku itangazamakuru yari iherutse kubaza Minisitiri w'Uburezi ku cyo bise ubusumbane bita ko bugaragara mu mashuri ya leta n'amashuri akoresha integanyanyigisho mpuzamahanga. Minisitiri w'Uburezi Uwamariya Valentina dore igisubizo yatanze. Ku kibazo kijyanye n'amashuri mpuzamahanga, ngira ngo n'izindi bwabyo rirabyivugira, ni mpuzamahanga ntabwo ari amanyarwanda, bagendera kuri gahunda mpuzamahanga. Mu Rwanda dushobora kwiha gahunda tukavuga ngo turatangira igihe iki n'iki, nitwe dushyiraho gahunda y'amasomo. Ntabwo byari kuba byiza rero kubuza aba bakurikira gahunda mpuzamahanga gutangirira igihe abandi batangiriye, kuko nk'uko tutagena igihe batangirira ntitugene n'amasomo biga, byari bigoye kugira ngo uvuge ngo turababujije bazatangirira igihe kimwe n'abakurikira gahunda y'igihugu, kandi gahunda y'igihugu tuyifiteho control. Nta yindi mpamvu yatumye bariya batangira. Mujye munadufasha kubisobanura byo guhabwa inyito itariyo, ko ari uguha agaciro abanyamahanga. Ubwo byaba byaratangiye kubemerera gukorera mu gihugu, kuko kubemerera gukorera mu gihugu ntabwo bivuze ko tuba twimye abanyarwanda agaciro. Inama y'abaminisitiri yateranye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize yari yahaye inshingano Minisiteri y'Uburezi yo kugena uko amashuri yasubukurwa hubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa kugeza ubu nta yindi gahunda yo gusubukura ibindi byiciro yari yatangazwa n'iyi minisiteri. Bwana Ndayisabye mu ibaruwa ye asaba umukuru w'igihugu guhagarika icyo yise ivangura rishingiye ku mikoro rikorwa n'abifite, aho yumvikanisha ko ari bo babona amahirwe yo kwigisha abana babo, naho abafite ubushobozi buke cyangwa buciriritse bagakomeza gutegereza nk'aho iyi ndwara ireba icyiciro kimwe cy'abantu.
Bwana Ndayisabye akumvikanisha ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka w'ibihumbi 2003 ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 rivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko rikwiye kubahirizwa. Uyu mugabo akumvikanisha ko mu nyandiko zitandukanye zerekeye icyorezo cya COVID-19 ntaho bigaragara ko abana bari hagati y'imyaka 3 kugeza ku 10 aribo bibasirwa cyane n'iyi ndwara. Ndayisabye akavuga ko biramutse ari nako bimeze ubwo abana bose bari muri icyo kigero baba baretse gusubira mu ishuri. Nubwo kugeza ubu Ndayisabye avuga ko nta gisubizo arabona kibaruwe yandikiye umukuru w'igihugu, yemeza ko afite icyizere. Gusa umuyobozi w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB Sebaganwa Alphonse avuga ko impungenge zagaragajwe zifite ishingiro. Yongeraho ko Minisiteri y'Uburezi, Mineduc n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB barimo bategura kandi bazamenyesha gahunda yo gutangira bidatinze. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri iki gihe cyo gutangira umwaka Ijwi ry'Amerika rikomeje gutumikira inshuti zayo zifuriza abavandimwe n'inshuti umwaka muhire wa 2021. Turatumikira abarundi bari muri Uganda. Amazina banyita Rwasa Asumani, nkaba ntuye muri Uganda. Ndaramutsa abantu batuye aho ngaho muri komine Giteranya aho bita ku Kigwegwe. Ndaramutsa uwo bita Pitasi, nkaramutsa Filimoni, nkaramutsa mwene wacu bita Gashako, Samunane, abo bose ndabaramutsa. Ndaramutsa mama wacu bose bari aho ngaho ku Kigwego, nkaramutsa n'abandi bari aho ngaho Evumasi, yego nkaramutsa n'abari muri Giteranyi. Mugire umwaka musha muhire, umwaka uzatubere w'imigisha, tuze tuwuje ntutujye. Yego. Okay, nitwa Kizimana Zakirine, ntuye mu